murambabarira vraiment murambabarira kabisa sit out if it was Sunday mane kagende vraiment kagende oya turaja ni mucuro musangayo dutera inkuru basigato tweke turabahura kandi aba journaliste niyo ngorane kandi aba journaliste niyo probleme oh my god oh mwe murarahehe mwe murarana hameze uku kuzumuzeze wa mudogo w'imatongo bi kuri face umwe yigwari umugongo seronse kuri niki none keze kumusaya kandi binoti aburafuye n'agasaka kirare kera nk'amagara y'ingurube bangeza waruburobe kirangiza vuba mvuga iyo gihawe biti nuvyegereza umutima kuko vyo nagucana yamaherera hanuka nzogufasha kubaka nzozana ikado y'utuni two gushona izoyangara nshuti yanje ndakubona kandi umuziki ntugizwe no kuririmba gusa uri umunyamuziki kwanza egare ko ubuzima bwawe sometimes arge buba buri hanze jewe nimba ntabukuye mu geto yawe nkabukura hanze mba ndirivye buri hanze umaze kubibara zobivuga ngo oya nk'ubu nka bifesi nk'ubiragoye ko yo kwihanganira ko aramwinjiriye cyane aduco genda yitwara yo gufungishe ga Boniface ntibikunda niko ko yofungisha je nabivuze kandi arabandi babivuze azomanza kwanza ndafungisha naho biririmbiye abarundi ariko nababivuze babivugiye abarundi rega ntibabivugiye abanyamahanga ijwi ryawe naryo rishika kuri Davis bijya nto bagarutse mu muziki kubera ko inkuru mbi bari bareka kumuvuga ko yuko yahukanye petete kugira ngo duhuma amaso atwereke yuko umenga ubuzima bwiwe ni sawa iki kandi ivyo ngabasane murakunda kubikora mugashaka kwerekana nko kumenga ubuzima bwa hariya naco bwabagize kumbe bwabakomerekeje je nibaza yuko nimba ari byo vyatumye bingarukana wanda bikunze gose njayo ntayo nakoze ati ndagiye narongowe rero basha ndagiye araza ndiri bazikira aragiye kwanza ninde yakoze divorce mu bastare tumumenye oya we ntiyagize divorce ura namwamvuye ngo satura ntiyagize divorce baranditsweho ako n'umukunzi wiwe wo mu rugo nabakunzi ubwo rubusheri nari busheri ishwa y'umuntu umwe ujana umugore wiwe witora birakuraba yanditswehe uzobibaza abantu bakunda ba diaspora je n'aba diaspora nkunda yego kwe uzobibaza abantu babakunda uzobibaze rero ne gutira gukunda umuntu afite amahera wewe nawe urigira ibintu aba diaspora kindabanki ni kimwe barafakinga life gose ewa babayeho ku madeni uzongera bahangayikishije mugo ushuze nkaho wasevinze wariyimye n'inzara warayira inshuro amajana 8 wowe ukura savinga amahera kugira ngo uzunyemeze jewe narandiye ndarangyamye uvuye ari ufashe indege uje kunyemeza uje nshunguzi shobora gushikira ngo we ni wanyu ntushobora kubashikira motifu muri diaspora icumba cawe kirahari nta numwe yagifashe mwakushikire mu kigobe mwakushikire ikiriri none Davis nondera ngo rondera abana bakaze ngo je baze ndabemeze ndabereko je ndi diaspora none Davis kugira bigushikane no buje mu Burundi umaze imyaka n'imyaka iburaya canke ahandi iburaya hari yiki amafaranga uje demi mu bicumbi vya $10 ukashika muri ka karuri kajya ku musaka je sinzokubwira ngo uri mu diaspora je shaka kuzohura na wewe mure n'uyundi nta na kimwe nakubona mwago ndakubona mu bujuju umukobwa nuko ateye rero umukobwa no musa rindi mu diaspora narindiriye wewe gusa turakenye nta maya dufise dufira ibanga ibyo banga uzopfana ushonje nirihe pe nutumuti banga ari kuhatsa hagupfa mfukamye nopfa mpagaze. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV sondoka kaze wose uriko dukorera mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Ibura yanditse mu guvya barabu ndavuga wa ndetse nabi Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique nanda Swiss mwege mwese ndabaha ikaze. Yes, uyu numusatsi kandi imiseze nakoze iganiro na Davis Mohali kamvuge bukebuke. Sasa rero twavuze yuko umugabo yamwirukanye ngo wari ngisubira muhira, donc yasubiye muhira. Rero ahanako namusanze nibaza ko atari muhiri wawe, rero ngira ngende ninjire tele surprise ndabe vya vrai mbe ko atasubiye muhira, mbega umugabo akurungitse nakurungika muhira tucane. Rero let's go. Nuvyegereze roho cyane ya bucane yangu kiri gute mezene uri mubiki ndiko ndi muri bintu peti yangu ningorane. Urasa neza uyu mukuru. Irone wewe deja. Oya ntunkwakwanyije. Oya jewe renda gukora inkuru. Bafana ba Afrika. Je nakubwiye mfite tournage. Oya tournage indirimbo ndiko ndakora.
deje naringi bavuye amasaha umugandabira jewe ikiganiro kizomara iminota 10 oya nta kibazo urasa neza ariko none gasha ni tunaje umukobwa w'imfuvyi bataga kunterera sinokubesha vraiment aba diaspora bataga kunterera tanguye kugutama nico tumuga umusa neza ega imana ntigutererana none gamwe munteranye igitangaje rero wabaye n'umukobwa rero basiga basiba kubone baratambuka basiba manzure kitwa basoza ingende yabenda bizibi bibora by'abandi uzitevye gose sinzi gituma oya ni bien sana ebaga outfit oh my god raba d'abord kuva hasi gushika hejuru aha jena nababwiye yuko umvirize he nguyu inginjira arirutse tugadukoye n'uwo mupeti muzomubona ariko n'umutipe akakazi ariko no kuronka umwana ni ngorane no twatujana mugura abona yuko ngambanira nyine nta urambabarira vre murambabarira kabisa see the outfit wasa neza mane kagende vre kagende oya turaja ni mucuro musangayo dutera inkuru basigataho tweke turabahura kandi aba journaliste niyo ngorane kandi aba journaliste niyo probleme oh my god oh mwe murarahehe mwe murarana hameze uku twicarana canke je nicara imbere yawe urara jewe oya si twese turara hano hameze uku unye urarahe si twese turara hano hameze uku unye oya kabisa si twese vraiment si twese antu kurabona vraiment sindababeje sinkunda je sinibandi ba faking ubuzima hasi muhira mbero kubera sigenda baheje je nanzi ngo nje kurabaho wasubiye muhira ega amakuru ari fake news nuko bavuze ko je nasubiye muhira ariko kandi abantu batanga amakuru nubundi nibo batanga amakuru yose kuko je niba babanzi nimba bavuze biye nuko bavyumvise nk'urusaka ukora irenze umunwa barenze inkinga ya rero novuga yuko mu byo babeshe birimo ntaco sikaze mutari muhira ariko kaburi hano heza canke rukundi musore icumba vraiment mbona kidasanzwe mwado nawo musore amubonye ari yo sanga ari umusore ngahanya kubadi dagara musore umeze gute none amgu karibu sana urasa neza man ago we karibu cyaro uranga karibu woni wawe mbabarira karibu kuri African TV ariko natwe gusa abakunzi ba African byo musi twarakoze twisanzura no musi ibintu vy'imino kuko namuhaye amasaha abarundi urazi umubwira 13 akakuza 17 usanga bitugora gutunganya baje kugira ngo igitoro murabona nini ariko wambaye neza man ntabona bakumenyera wambaye unye ariko we arige ni nyene ni camouflage hajye ubudemu nyene ugaseyinga nyene ni camouflage vraiment sinokubesha arige camouflage nka ukabidemu nyene iteye ubwoba kabisa yeah arige mbidemu kabisa indirimbo iteye ubwoba twe turaza kugerageza tuvyegereza umutima pe uko biri kose indirimbo dabore twanuvyegereze roho uzobukoze igihushanye civyo je navuze uvyegereza umutima nkande yakabisa amajambo aradokomerekeje ari ibintu bavuze bidokomeretse n'ivyahe ahubwo dwe freestyle basi akapera basi kata please mbere ko genda iplay niba yubunyene abakunzi ba African n'ukuri uzomura mbere yuko baja kuri African TV kuyumviriza umvirize igisasu dabore ngene kimeze maribore nga tukumve umvintu ureka banyumvise bajya ivyatsi nibombe ndaturika bose bakaryama hasi ndi vampire kuko nije mbajya imitsi yavise crimogene uno muzo n'umwotsi hala ino ncuro hafu umuntu mbega bahungira he ko ari ukwicwa n'intuntu voilà ntashitse mwe n'ibintu ko nikubitira utuntu harakabeho ndizuba ryo mu gatondo nkabasigarana ivyondo harakabaho uno muzo kubibondo nje baca bafora ibondo wanguha inoge musikijuwe bamwe bacira inkonda ngo aho di muragowe buca bwigina amatabu none nzanye umukubuzo ngo meze kuvuga izina ryanje bisaba kwiyugumura abona kize bose ni nabo basemerera ndakora diss track bagakora media tu izina ryanje ni umutwaro bumanga batarisha rock ntagatifu ngwino hano mwihane envelope egera ndi mbere ndababone je nk'umuzinga nabanduze ndabaruma canke reka tuyage ntuvyegereze umutima fise red pen negabiri ngukosora rap nzana loop nzana flow zintare mwese ndabarasa nije wa musirikare
nje muri poro ngaso ndabinjire nk'igisa reka ntore fone ndagufone Gladys ntunyegereze umutima ino ntabwo ari this byananse mu muziki ucuja guhenda abantu warabivye curacika basigarana intuntu rapa wigisumu umunwa nk'imbeba mushushwe ndakuyangayanga inyama kuko je narashishwe kirafata harusha umengo n'imboga zivyize kuzumuzeze wa mudogo w'imatongo bi kuri fesi umwe yigwariye umugongo byaronse kuri niki none geze kumusika kani binoti urapfuye n'agasaga kirare kera nk'amagara y'ingurube bangeza wari uburobe kirangiza vuba mvuga iyo gihawe biti ntuvyegereze umutima kuko vyo nagucanga yamaherera hanuka nzogufasha kubaka nzozana kado y'utunini two gushona ntizoyangara nshuti yanje ndakubona umva mwana n'ubutini kubura umugabo mu bandi rovura nyumva aho bigeze birashisha kuvyukuri birarusha reka uziyomburuju nka kapoti irimwo amazi utarenga mu kabezi kigomba kivyare cyo kirapa cigisare nukumengo mwayononyemwo ubukene n'ubutundu ni nabwo bubuzuyemwo manzo giza ntunjaniranye kwanza mwayumvise kwanza mwamwumvise yitwa Davis Moral indirimbo yitwa ntuvyegereze umutima genda kuri YouTube channel yiwe shash indirimbo z'imishikisha kuri 3 ine yonyene iri kuri YouTube yeso itariki 10 na zino genda uyirabe channel yitwa Davis Moral official icumve cyo kora this track cavuye he kuko winjiriye abantu mu mageto yabo warabinjiriye pe oya je nabinjire mu muziki ya paro mageto yabo je niyo babana bose nyimiri hari vyo metabire twumvise nirimo navuze nabinjire nyine mu muziki yabo kandi umuziki ntugizwe no kuririmba gusa uri umunyamuziki kwanza egare ko ubuzima bwawe sometimes arge bwa buri hanze jewe nimba ntabukuye mu geto yawe nkabukura hanze mba ndirimvye buri hanze muvyegereze umutima oya wacumisa bati ntuvyegereze umutima n'ubu ndabisa muvyegereze umutima kubera ko je nafashe ibintu biri hanze ndabishira nanje mu ndirimbo gufata rero nk'ubu je numvise ngo novuga yuko TV ya African TV umubosi wa wari yagize ibini nka marigende ko ndavyumva nkaca nigira muri studio avuga boss wa friend bimeze uko African TV byagenze ega nyine none nibiri hanze avuze ivyo kwibarabara nanje ndege none ambwira makuru mwebwe mu vyo naririmbye mwe mutari mu jaga adresse navyo twari tutse arababizi rero utabizi aho bibaze oya ego je nibaza ko nta kintu naririmbye vraiment bona shinga ni nta iko nta kintu naririmbye wabeshemwe kwanza kitari hanze kandi ntacyo wabeshemwe icahe turaza kubigaruka ko nato yes iko Davis Moral umwe mu rapez b'abarundi kandi babikora neza bakunze ba Davis muri commentaire tubibone mu gihe duheruka gukora nabonye abantu benshi bagukunda bari baguheruka kavuga ati wari waragiye he rabico kibaji nyene gisa wakira gutu urukundo rw'abarundi wakira gutu urukundo abantu bakwereka mu gihe atabikorwa vyinshi uri kurashira hanze mugabo urukundo ko maruhari ni giki washize mu bantu nibaza yuko ntacu nabashize mu bantu keretse ko ari bikorwa vyide canke umutima mwiza nibaza yuko hari igihe ubona umuntu atari ko muhuye cyane muhuye gusa rimwe ukaca mukunda iyo ni kamere y'umuntu ego nturahura n'umuntu rimwe gusa ukaca wumva umengo uramwishimisha uramukunze ariko nibyo iyo ni kamere iri mu kiremwa muntu ni Imana yadushyizemo ku buryo ushobora kubona umuntu rimwe ukaca wumva uramukunze atari uko gusa ngo gukoreye iciyiza cyangwa gukoreye ibintu vya grave gusa kubona mubonye cuma umutima urakwikundiye uramukunze rero ico novuga nuko ntacu nabahaye vraiment sinobesha nibaza yuko ni vyandi vyo kumbona aca nkunda cyangwa nkundi nawe afise impamvu nkunda ni kimwe hari ukumbona ukankunda kuko umutima wavyishimiye no kumbona rwo ati namukundiye kiriya natangiye mboye nyane n'abamama bagukunda abamama bisoneye abantu bavuga ngo ziraje abamama bisoneye nawe kumva ko bankunda nibaza yuko nabakunda kora ko je nibuka ko indirimbo ya mbere ninjiye mvugira igitsina gore ndagiha afite kubavugira abagore ati kuko bavuga ngo dukunda amahera muri gande nakoze ngo dukunda amahera kuno munsi nakunda abakobwa oya abakobwa nabo barateye ubwoba shade bisha bateye ubwoba nta muhungu yogiye kurongora umugore wa 80 kombi afise 25 bijya anya muraduhenda mu bavuga ati nta kubera ni wowe wijaye nta gushira ko inkoho ariko isi yarazungurutse ubwo isi yarazungurutse no munsi nta muntu ngo ni naka
n'umukobwa twese dukunda amahera cyangwa twese turaka gusa hari abantu bayakunda bakarenza urugero n'abandi bayakunda kubera ko bifuza kubaho ubuzima bwo abakobwa gituma bayakunda baremera akadanaza n'umubiri wabo kugira ngo amafaranga bayaronke hari n'abahungu bidanaza umubiri wabo ariko ubimenye ako sibo benshi gusumba abahungu n'abahungu bariho ntiturabigitigiri hari uwo umaze gusuma wewe no je niko ntabiherereramwe mugari abandi bamaze kubasuma muri commentaire umukobwa amaze gusuma umuhungu atwi bariho ni benshi yego yes ni waravuze ati iyi kabisi ni diss track ni indirimbo yo kudisinga ni bimwe mu bintu abarakape babazi ko ari kudisingana no kwiyemera gushira abandi hasi ariko hakaba harimo muri kudisingana hakaba harimo ibindi bintu vy'ukuri kumbure byo kubabazanya hajya anya nta mitima mibi hari mu bakape kubwanje je nibaza ko ata mitima mibi just ndabibona rero umaze kubibara zobivuga ngo oya ngobo nka bifesi nkubiragoye ko yo kwihanganira ko aramwinjiriye cyane aduce genda yitwara yo gufungishe ga muri fasi ntibikunda kandi abifitiye uburenganzira nta burenganzira bifitiye kubera nufise impamvu iminota 2 nije nabivuze oya twabyose mu mihanda okay niyo mihanda nije nayizanyemo aya none kuko yofungisha je nabivuze kandi arabandi babivuze azomanza kwanza genda fungisha naho biririmbiye abarundi ariko nababivuze babivugiye abarundi rega ntibabivugiye abanyamahanga ijwi ryawe naryo rishika kure Davis birabasha nabo babivuze babivugiye ijwi ryawe rishika kure abanyamusaga babonye ivyo wawe rero atangwe kubagirira icizere utangura kubakuramo abantu oya je gukora ubwo ni distract sinde babeshi nta bwoba nabigizemo habo bikorana oya kandi nta kujugumira ewashe no mu bicu tuzojayo uvyegereje umutima tuzoshikayo umwana avuze ati ntuvyegereze umutima kuko ibintu navuze kwanza uze wibuka yuko ikintu navuze muri indirimbo sije nakizanye oya je natoye ibihari ndabiririmba rero kumbwira ngo ushuzana kumbwira ngo wowe wagize ibi nibi kwanza nkubaza ni nije nabikubwiye rya mbere oya ninde yabizanye gende rero manzi rondera ujya yabitanguje wabitanguje yes iyi ndirimbo nimwe waradusezeranyije ko ugiye gusohora n'indirimbo raba yasohotse feedback wayakiriye gute inyuma y'igihe kinini utari kurasohora mbega abantu baragukunze canke no burofa oya narabikunze bashe abafana big up sare bura abantu badanje bashe je narabikunze gose ko naciye mbura kumengo veranyongereje icizere gose inyuma y'igihe kinini mbabaye gose kubera imbuga zanje bazitwaye mugu no musi ndafise icize kuko uru rubuga na creye canshira ko iyi ndirimbo vraiment ruko gwakirwa neza mu minsi mikeya gusa ruri hafi gukwiza ibihumbi 4 urumva bisigura yuko yes gwantuka abantu barabibare gukurikirana antuka vraiment bina fly sana yego ni shene shasha ariko kandi abantu benshi ntibari baherutse ati mbega Davis ari mu biki no musi uciyuzana track abantu bizere yuko uzoga muri kwa disinga abantu canke kudisinga ku muhapezi ivyo sawa umuziki wa hip hop nugize mu kudisinga na gusa ariko biri mu bituma hip hop iguma ari hip hop sivyo kuko abenshi turadisinga uvuze ngo this nta mu R&B yoza kudisinga ariko murapera kudisinga kandi bibuze ko kuri yindi midiyo sinovuga ngo ngire ngunze ngo ndisinga no musi nakoze diss track ngeje ndoce nguma nkora oya nzoshiramo nibindi kuko mfise ivyumviro vyinshi na team iri kiranshigikira ifise ibindi vyumviro byo kugira ngo dushikane ubutumwa kure je nizera yuko ibintu bizogenda neza cyane ni giki gituma wandika ni giki guha inspiration ikintu gituma nandika nuko nandikira abarundi kwanza n'abanyamahanga ikimpa inspiration navyo novuga yuko no kubona gusa kwanza umuziki uri kugenda utera imbere uno munsi turaseruka uno munsi na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aratuvuga ko urinze ubona hajya ahagaze akavuga ati kumuririmbyi runaka wana je bica bimpa esprit ya danger avuga nanje iri foko nkora cyane kugira ngo nakazomvuge canke president wacu twizeye azotuvuge adushike ko bijya n'ibintu vya danger ni impamvu biduha esprit yo gukora gose ku mukobwa w'umuhaperi biroroshye canke biragoye surtout ngaha mu biragoye kubera ko urabona baca baduhonyanga wana warigize umugabo nta mugabo nikize kwe narakurengeye ni problème ni kurengeye oya mukura pora maze kuba umugabo pe uko no musara abantu bagutinya muri rap nibaza yuko iyo rero ni style ya rap kandi nanje rap ndakeneye kweri ntage n'umwanya ubahuka
ico gitinyo nayo ndagikeneye muri rap yeah. industry ico gitinyo ndagikeneye gose umbwiye ati ndagutinya ewana avuga ati komeza ahubwo ndi intare cyana hewana yego ntavyo kwanika menye mugabo mu bundi buzo busanzwe turenjoyinga turablaga ibintu n'ivyo ni bien sana iyo mvise umuntu anegura ibikorwa vyawe uvitakira gute ni good frère bibona defisi kera murafise ukuntu abona ibintu vyiyo je sindi bukobrije ngo nkunda ku nguvu ibintu vyanje ni vyiza ubona ari bibi we bifata uko vyumva igikuntu ko je ubwanje kwanza ibikorwa vyanje mbaso niko mba numva ko binyuze ndabikunda nimba ndabihaye abarundi nkabona bamwe banshigikira baravyemeye ubu bineguye ewana ni good kumbura hari igihe nzokora ikindi kizokunyura rero umuntu ashobora gufata ku kigo kimwe ko nzokwama nkora no musimba kitakunyuze ihangane vuba hari igihe nokora ikindi kintu basankira kunyura good nawe uzoshikirwa kuvuga itangura bino bintu niwihe munsi wababaye avuga ati bire bintu cyasenze ko biri mu zino sirago canke ibintu bibabaje muri buno kuri indirimbo kwanza indirimbo nararose sirago iteye ubwoba nagiye muri studio inshuro 3 vyanka ko ndirimba kubera problème abantu baba baririmbye baca babimenya gose nagiye muri studio iminsi 3 ikurikirana vyanka video yoba vya video vya n'ivyimana kasi na video urabona si video yuzuye gose ariko ni ikirapera en fait je ubwa mbere nashaka video uko nayo ndayishaka siko yabaye kweli kandi vraiment Imana yabibonye nabo keneye ubwishime ko oya Imana yaravye bizoguruka mama baba kuko yari yabonye ati uyu mukobwa ibi binagira kore no mu video ashaka biranse ikiguma ifunga ibica birukira gutanga ibi yo mara warabikoza ahubwo ko je nenzi ko nisha abantu yo Imana yabibonye bizoguruka ivyo mama baba video nari nateguye se nashaka igihe yabaye nka plan B kuko byari vyanse ntabwo atakuno yisora ari audio ntikidandaza kino gihe reka dukore video bisanzwe basi ko bikose ako nabonye abantu barayikunze nabonye abantu nico ciza kikwereka yuko rero umuntu agukunda ntarindira ngo arabe ngo video ngo kari ngo turondere abantu bahe na he arumva amajambo arabona n'ibiki gikorwa ca image c'est tout birakwiye hari abantu nabonye bitiranije ati ubwo Davis bijya nto bagarutse mu muziki kubera ko inkuru mbi bari bareka kumuvuga ko yuko yahukanye petete kugira ngo duhuma amaso atwereke yuko umenga ubuzima bwiwe ni sawa iki kandi ivyo ngabasane murakunda kubikora mugashaka kwerekana nko kumenga ubuzima bwa hariya naco bwabagize kumbe bwabakomerekeje je nibaza yuko nimba ari byo vyatumye bingarukana ndabikunze gose fisi rero negasha nimba ari vyatumye bingarukana mu muziki numva kari sawa kwahukana bikunze gose mbaye vyatumye bingarukana mu muziki oya jabo nage navuze nimba ari byo vyatumye ngaruka mu muziki abana kuvuga ati yahunze biriya garagaruka mu muziki ni impano yanje ntaho nahungiye mu munezero kandi aho guhungira mu bibazo hungira mu munezero ibi bibiri bituma ndonka amahoro kurusha umva nahungiye mu mahoro ibi biri gutuma oya ibintu navyo bitanga amahoro gusumba umugabo canke uruko oya ni umugabo nawe n'amahoro gose navuze navuze nti nimba vyankuye hajya kuko akanse baraheba yego ariko igikunda ukakijamwo ariko kandi urashobora no guhatiriza hatirije gwara amahahasha ono wabonye wabihatirije munuze waje ubagumaririmba rero ingorane Hambwe kubavuga nabi. Batagwe kubavuga nabi. Ubu hatirije baje usigaye uririmba ngo genda rero ndaragize ukuru. Ora ko uririmba bacu byase gose bareka rahatirize. Umuntu ni usikavuga ikirundi cyinshi. Umuntu ni Oya nawe mvuze gusa urumva ntumatirije no sigadirima ngo urabona rero ngo basha ngo nukuri ngo ndagutelefona nkagusanga mu kabaro kankaguta Yonda mu Jesse shaka kuririmba Yarasohoye indirimbo ari gusohoye indimo shasha muri misi oya Jesse shaka kuririmba rero ivyo vy'amaganya n'uburuho umuruho ni hariye ngo nanumwe twawujanye Ivo diribi biyire vyanje umuruho ni hariya Yamarira yawe Jewe ninaza gukuririye uzokurira turi babicaye turi batatu mugabo umuziki ngo nza urumva yo jewe rero ahantu ko kutega indirimbo y'ukuri inkuru y'ukuri ya
vyakubayeho nashwa yawe mgaje n'ivyo bintu bizomba ko n'umunsi njayo ntayo nakoze ati ndagiye narongowe rero ubu ebasha ndagiye araza ndiri bazikira aragiye we hazmaririmbye urumva no mukuva sinzobiririmba kubera ko abantu bajajinga cyane ingo z'abastar z'abartiste oya ntibakibikore ivyo bintu ngo bazijudginge kubera ko izo ngo z'abastar ni nazo ngo z'abantu basanzwe gusa ngo nizubakwa iz'abastar ntutubeshe none tugiye turabe abastar bafise divorce turabe n'abatari abastar bagize divorce turabe igiti gini cyane mwebwe abastar amfite mu bikora kinyamuji ntimuheza ngo mutandukane musuma kwanza ninde yakoze divorce mu bastar tumumenye oya we ntiyagize divorce ura namwamvuye ngo satura ntiyagize divorce baranditsweho ariko n'umukunzi wiwe wo mu rugo n'abakunzi ubwo n'ubusheri none ubusheri ishwaye umuntu umwe asa umugore wiwe witora birakuraba yanditswehe banditswehe ubijya n'ubusheri turavyemera twese dufite abasheri umugore kwanza ndashaka gukora kuko respect ndaguhaye kuko mba mbona ko vision je mbona ejo muri kazoza uzombera umugabo kubivuga ni ikintu ciza cyane ndashaka dukundana kandi ndashaka kuguha respect nkavuga ni ebashwe n'umugabo wanje uko ndakwiteze ko mu minsi iri imbere uri umugabo wanje ariko tuvanye simwe navanye n'umugabo wanje navanye n'umusheri wanje kubera ko uri twanditswe n'abavyagiye usanga batanakuzi none na mama bose nkavuga ati none umuntu ntuwahe ntakuzi ngo umugabo vya nini umugabo niba ndaye kugira umusheri egare titre ni titre yo kukurespecta sivyo ndiko ndakubaha nk'umusheri wanje ndiko ndakwereka yuko ndiko ndaguha agaciro uri umugabo wanje ndakwizeye mu kazoza rero no munsi niba ndakwizeye nk'umugabo muri kazoza ntangura kubikwita uno munsi turi umugabo wanje ugenda kwereka ko muri kazoza ndifuza kuzobana nawe yes nifuza urugendo rurerure nimba vyanse rero muga egare yuko sishaka kwita umusheri sishaka kwita umugabo ndakwisa umusheri ubu rero uvuze yuko bere nayisi yareka profita satura rero kugira muri kazoza oya sinavuze ngo yareka aramuprofita sinavuze ngo yareka aramuprofita navuze nti bage ntaho banditswe ngo vyitwe yuko ntaho banditswe ngo vyitwe yuko ngo ari umugore n'umugabo barabasheri deja kandi baravyaranye kandi barabana ni baby mama wiwe rero baby mama wiwe shamu rero gira umugore wawe rero ugene birebire ni tape ndende oye ntabwo ari tape ndende none ujya barabanye barahana majoteme bajana gusenga bajana hehe na hehe ni baby mama wiwe ntabwo rero umugore wiwe kuko umugore ari umugore bisigura iki umugore bisigura egare yuko baranditswe ubure bari muri divorce bari mu gihe ca divorce yego mu gihe ca divorce n'umugore yahukanye ari karaja gusinyura birimwo n'amategeko yego sivyo ariko ibintu je ntitwiyemeranije jewe na wewe uri umugabo wanje nawe uri umugore ndi umugore wawe ibintu ni ibintu vya je na wewe yego mwa gutandukana na je no ndakubaza kimwe je nimba dukundana twara dutandukana twarakundanye ata amategeko abirimwo hari ahantu baja kutubazagiza hana hamwe kuko n'umugore wawe murinda kubifatira igihe kandi nibishoka bikunda muri ako kanya hana mara igihe bisigwa n'umugore wawe rero uwo yari umugore kuko si kintu uca ufata ngo ubu nyine turavanye guca ugenda wowe guca uvyapurika ngo turavanye ni igiharuro kibanza guhaca kuko wowe igihe usinye nta n'umwe yagutwaye asa n'akagozi gusinya biroroshe mbwa gusinyira biragoye yo cyane kacinza nganye ngume kuri Bernard yaramaze imyaka myinshi atareka arasohora indirimbo ariko atareka arasohora indirimbo amaze igihe kinini atareka arasohora ntujye umuntu indirimbo yasohoye wayibonye gute nk'umuririmbyi kazi yaramaze imyaka myinshi kandi yigeze kuba je Bernard kabisa mu bantu bafana Bernard ndimwo ndiyo ndakunda ijwi giwe ndakunda no kumya acting Bernard kabisa mu baririmbyi kazi dufise mu Burundi turi nawe probleme ntakora yari mu rugo cyo gituma ngira ngo byamugoye ariko yikorera iki umwana afise Bernard n'umwana afasha satura satura ntari karakora rega yafashe uri karakora nawe ndakora umugore sico kimwe umugore n'umuzenzi wanzu
umugabo nawe ashobora kwitara saa 7 bw'ijoro ari muri studio ariko umugore we ntahira ko saa 2 yaba yaragise umwana muto nari kuvyumva mbwo umwana wiwe yamarakuze gose bisigura iki rero Benas ari mu bakobwa kabisa mu gihugu c'u Burundi basijwe yiza bakora neza bafise je ndakunda ijwi rya Benas kweli hari abonye baponze ku ndirimbo yiwe si warukwiye gusohora ngo sinziza si warukwiye gusohora inyuma y'imyaka myinshi ya comeback warukwiye gukora ikintu kinini nyakiri big narukwiye kudoya amapiano cyose abakubise amapiano meza jewe ico nshigikira kwanza nuko we yabikoze abizi ko bimukwiriye ariyo shwa yahisemwo ariko ntari so aririmbira barundi aririmbira abandi bantu bavyumva none mubizi gute kiya ndirimo tayiririmbiye gabasha ashaka kuba yayirimbira nitwo maturirimbira barundi gusa ndashaka gukora indirimbo mvuga nti iyi ndirimbo ndayiririmba amano yigubize mu cumbi wawe mbari kuririmbira kiri kuge ndirimbo yavuze gute aha nihe yavuze ati je nayikoze yiwanje niririmbiye nubwo abantu batoyikunda ndayiririmbiye ndiko ngaragaza navuye hariya ku mutumba hariyo santima z'ibintu n'ibindi yarabisiguye je numvuga ivyo yasiguye yarabisiguye ati je navuye ku gatumba hariya kwari na Runyonga na Samanda ari ntumbazi ewasha manuka nirege mpaka mu gisagara ama challenge yari menshi none ubahanihe bisigura nubwo mutari kuyikunda we yari kuyikunda ko yari ubuzima bwiwe igwa ariko ivyo akunze wenyene ni vyiwe kuko haro nizo ufise muri studio canke muri telefone yawe amawumvizo kinjoye ariko uri inzu yisohora nuko ushaka ubwo butumwa bwawe bushikira abandi ubwo rero abantu bavuze ko Bernice indirimbo yiwe batayikunze no kuri bifata hababaye yikunda ko umuntu akora ivyo ashaka akunze nitwo mu judging kuba yabonye ko yahisemwe amapiano kandi asanzwe hariho n'abantu bakora amapiano babimenyereyemwo nuko yabonye ko ari byo akunda kwanza ari byo ashaka muri entertainment kugeza uno munsi twaharurira kuntu akabaririmbyi bahari bariko baragerageza gukora harabacitse intege harabasubiye inyuma harababihevye harabantu munsi tutaziyo bahereye wibaza ko biva kuki ni nguvu nke mufise mwebwe abakobwa singuvu nke n'ubuzima butandukanye cyangwa ubuzima tuko turabamwo urabana nkuko ushobora kudandaza ukabura umuranguzi bikanka ukaja hehe na hehe n'umuziki bimeze uko rega n'umuziki ni mufata nka umengo n'urudandazwa umuntu akwiye kugumamo gusa kumengo twe turabantu bo kuza mu muziki umengo nta contrat twasinye ko tuzohaguma ariko warinze wiyangaje kuza mu muziki ko tuguma nawe wiyangaje kuja gushinga hotel viance urayiheba it's true viance urayiheba ukaruja kuranguza ibiki ukaja gukora ibindi bintu ukaja gukora ikikonvoye ukaja gukora taxi n'umuziki nta contrat hari viance uraheba akansi uraheba n'umuziki nimbanje nkabura biko biranga ngume spending amahera yanje umuziki utwara amahera abantu b'Imana audio amahera video amahera promotion amahera rerere location amahera rerere amahera kandi byose biri kuma hera menshi gose nenda bishiremwo rimwe birasa kabiri birasa n'umwana wande wasiyoni none kubugiye kuma spending amahera viance uraheba nukuri nimba ubona kuri kurakora umuziki biko birakwankira bihebi jya mu burimi n'ubworozi umugani w'abaraho turiko turinjira muri sama ni kimwe mu bintu akunda kuvuga yuko abarimvyikazi b'abarundi biva n'abadiaspora baje mu Burundi usanga mupoteye mu kazimira hari ikintu abadiaspora bahindura ku buzima bwanyu nk'abakobwa uzobibaza abantu bakunda abadiaspora je n'abadiaspora nkunda yego uzobibaza abantu bakunda uzobibaze rero ne gutira gukunda umuntu afise amahera wewe nawe urigira ibintu abadiaspora kindabanka ni kimwe bamwe si bose ariko bamwe barafakinga life gose ewana babayeho ku madeni utanga bahangayikishije mugo ushuze nkaho wasevinze wariyimye n'inzara warayira inshira amajana 8 wowe ukura savinga amahera kugira ngo uzunyemeze jewe ndarandyamye uvuye ari ufashe indege uje kunyemeza nukuri muko muravyimvye umutima kwera aba diaspora benshi bafakinga life ku rofa ariko niba bikenewe no kugira bameze umukobwa kamwe unyemeza nkande baho ubwo buzima bwawe ushaka ko nagenda bubahayemwo je mba nakubwiye ewana bakumusaga je ngena na bisi
nta bisi ubugifata umukobwa mwiza nkawe Oya ndakubwiye je ngenda na bisi kandi je ndagenda ndafata bisi wewe nibazombore ngo ndafata bisi kweli bisi warantane arabizo bata wewe je just fakinga ndavuze ndafashe bisi ndayifashe ndagiye ibiki nibiki mugabo wowe rero sasa urunyereke ugiye muri abandi bagenda na Serbia urumva bagenda kwa baciye mu misozi bagenda mu mazi urumva Gojewe nabiriko gangster je ndi mu diaspora ngo wowe ngo mbega wowe ngo haji bahehe nabwiye je mbana ngo mbega ho nihe kaju ngo rero ngo urumva kumusagara gwe gutora ngo petit yago msagira azwe nwitinde kwirazwe ngo rero ngo petit yago vraiment ngo uzo duhuriye ngaha naha ngo fire tax ngo rero sindayariha ibikini biki ngo gena bakuru ukuri ngo je zishobora gushikira ngo we ni wanyu ntushobora kuhashikira motifu ngo diaspora icumba cawe kirahari nta numwe yagifashe mwakushikire mu kigobe mwakushikire ikiriri none Davis nondera ngo rondera abana bakaze ngo je baze ngo ndabemeze ndabereko je ndi diaspora none Davis kugira bigushikane no buje mu Burundi umaze imyaka n'imyaka iburaya canke ahandi iburaya hari yiki amafaranga uje dai 10,000 vya $10 ukashika muri ka karuri kajya kumusaka burya amafaranga 10,000 ivyo 10,000 cyugene kabiha mama wawe mu kubaka inzu utanze kuzura urabinyemezamwo ukubaka amazu ngaho ko ubu hari abantu no musi tubaye no musi hari abantu bapanga no musi hariko haraga Yego ariko abantu turondera amazu turi benshi yo gupanga uri diaspora mahera yo kubaka inzu gadupange ukoresha ngo kuranyemeza no aryoga ubuzima ko abayasagora inzu y'aka myinshi ivyo bisigura yuko nta migambo ufise uri umwana mu mutwe izina rya munda yababwira kama mbaya we muhungu uri mu diaspora kuri yumvira ngo amahera sivyo ukuri ngo amahera uje kuyanyemezamo ho gufata amahera genda ubake niba ari chambrette cyo ubake inzu ya 1 chambre 2 chambre 3 chambre duke kuko inzu ruguye mari imyaka ingahe izoteba yuzure ariko tuze bayigupangire ugumuronka amahera ngo uri kuraza ngo ngo ushaka nganda ndakubwiye nkene igihumbi ngo ayo mafaku mani ngo ubyenda yagucyo gihumbi urazi imana ubwiye ukagutanguza umushinge edo shiramo yani ivyo vyamwege mu gikenye none umuntu amaze gukora ku $2,000 by'idolari batunze iki bafise iki no ufise amahera gusa nta mugambo ufise ngaha mu gisagara utunze iki hari umuntu abaye nk'uzofejo uwo rero azofejo n'ubundi wazofejo urabona umu diaspora n'umuntu afise business mu gisagara kandi mwinjiriza je uri kuramwe nshaka kubasohokana n'umunsi ndepense hafi $5,000,000 nzi ko iri ko hari ahantu business ifise ngaha wowe ugiye ejo washashaka kwiyubaka kwanza no mu gisagara ngaha nta naho mufise n'agashambrette bagupangira 200,000 mugayo 200,000 uri kurashaka ngo yansheteko ega je sinzokubwira ngo uri mu diaspora je shaka kuzohura na wewe mure n'uyundi nta na kimwe nakubona mwagonda kubona mu bujuju umukobwa nuko ateye rero umukobwa no musa arindiriye mu diaspora ntarindiriye wewe gusa arindiriye wewe n'ubundi arindiriye n'uyundi wewe rero kurashaka ngo uzunyemeze aho genda manzi ugende we wiyemeze kwanza wiyubake nimushake kujya basha mutaratera imbere mumanze mukora imigambi muzoja mu nyuma ivyo gushaka gukora ngo muzopfejo no musu muko muvyara abana aba diaspora ngo bose bafise abana ngana hariya ico ega ni handi tuzokura tuvuga tune papa wacu yakora iki ati kandi yaragiye iburaya ati kandi ba Amerika ko usanga nakaduga ntaraga parcelle yigeze nta parcelle basi waguze uko parcelle uyiguze irunguka ku munsi nta parcelle waguze mu gatunguru mwijende bururi hehe tuvuga ati basariyo kapara buje nshaka kukwemeza diaspora ugifise uwo muga ugifise iyo vision kumva ko ushaka kwemeza umwana w'umukobwa nukuri uri kusubira inyuma nk'ibirenge none banza ugira umugambi wawe kwanza wiyubake yes sivyo kuko niho ndarawe n'amahera y'uno munsi kuba diaspora bagera ataya agaciro ko ariko arapunga cyane nta kirimeshi gose sinakera uno munsi ari hepfo gose bisigura iki nabo nyine amafaranga yabo niba ari $100 canke $100 ariko arapunga gose ego ure ico ni cigwa kuri bo kugira ngo bayakoreshe imigambi yungukira familia yabo yunguke n'umuryango wabo ego apana kuza ngo kwesha kuyaha umukobwa mwa ashaka gushimira ubunyene fungana ibisanzwe mugana abakubonye nyene kumengura umuntu yes uno munsi ni bimwe mu bintu abantu benshi bagiraho ikibazo ati sama iyo igeze abadiaspora tuba tugo hari nk'abasheri nk'ubu nk'ama couple
ubunye umuhungu atangiye kugira ubwoba bivanye n'aba diaspora batangure kumanuka muri kino gihe byo babikwiriye ko aba diaspora bitwara muri ubwo buryo abakobwa nabo ngaha mu gisagara byo bikwiriye ko bitwara muri ubwo buryo kwera amaronko canka amaronko ni buri kimwe novuga yuko aba diaspora icambere coco novuga cane ndiko magara ku ba diaspora n'abakobwa nivyo n'abakobwa bo nganda shaka kubagarara kuko n'abakobwa ntabwo ari vyiza abakobwa mwihicubahiro mwihisura nziza vrema ayo kurya kantu taruhiye biraryoshe deviste hakwigira marayika nawe si kwigira marayika je mu diaspora yumva yuko jewe yandonde yakandonka ebasha acaza kuri kiganiro nta numwe je dufitanye vrema nta mu diaspora numwe arigera je ndabanka nikomeze ko benshi je nabo twayaga baje bandondera ku muziki yanje bara abantu ivyumvira vyanga bana ivyumviro nyibi kweri nizi mu diaspora babikurahe chavuga nti man warahaye abantu kweje nkiyumpa je bari bitindi migambi umva uronsa no kuja hariya aho kuja rero cyo novuga abakobwa kwanza nimuhabuke aba diaspora bazokwamaho kuno baracagenda hari abariko bavanga uno munsi ubu nyene tuvugana ari woje kurira hagenda nka 10 canke 20 kandi bose baba bagiye kuba aba diaspora kugira bace baza babiyemereko ejo nababwira rero aba diaspora ne bazigera bahera aho ku mukobwa uri gutakaza agaciro uko aba diaspora aba diaspora afise ingeso yo guhanahana pasi gutanga pasi decisive je ndakwemeye wewe ngo yangu peti yangu ugiye mu Burundi ngwe ngenda gukubita akademo nibi ngwe barashe ngo baje ngo karoroshe gusa niyo mpamvu bariko basora ama video yanyu muri tuni rero mwiyubahe kwanza abakobwa mwiyubahe mwiheshe icubahiro mu diaspora ya kurondera turakenye muga dufira ibanga basi turakenye nta maye dufise dufira ibanga ibyo banga uzopfana ushonje nirihe pe nutumuti ibanga ari kuhatsa hagupfa mfukamye nopfa mpagaze yego hagupfa rero ndafukamira amara yango ugira ngo ntibanga canke hakuba imva wobimbwa oya enda kubwira ikintu kimwe hako nopfa mfukamye no ndagufukamira ngo mpamaye canke ndakwiruka inyuma ngo ugira umpaye mahera yawe nzopfa mpagaze mfire hejuru umfe kuko je nzo bamfuye no mu mutima wani izagimana umu diaspora je yabonye ndiko ndamwinginga ngo gira ibi nibi ngo jewe ngo duhure ngo hama tugira uku ucuma aze na plave nta numwe je ni tunahuza oya kandi ndabivugishije igiclaire tunahuza ubu nyene umuruza na iPhone 17 yaye ndise na orange urayibona manzurindire 17 gusa oya kwe nigikunda donc nta kintu kimwe cyo gukanga muri ubu buzima no mu buzima bwanjye nta iPhone nkunda antwawe na telefone je ntunze nta iPhone nkunda kweri yaba ndayikunda kuba nabwiye abantu tingurira kwa cenga nanje nkazirondera muri ubwo buryo abandi bakobwa bazironderamo rega ba diaspora ni bagoye baroroshe kweri mubwiye ati ngene iki nawe ushaka ndagigutungana ari iPhone gusa abo basigara abagumu ariko na bugumu ivyo bashaka turabizi nta bugumu video umuhaye video babihetse Mwaya ka video babiheze kabisa. None kweki none abakobwa none musi bafise ama iPhone. Ariko abaga. Ugasanga umukobwa nakazi yifitiye ugatunga gusanga tunza iPhone. None bijye biri hamahoro umuvye. Uyu mwana afise iPhone 15 atayo wamuguriye. Nikire ku bakobwa tuko turagarukako. Mwiyubahe kuko mu diaspora ya iPhone ubusabwa bwawe kaja hanze. iPhone izoryohera wewe wenyene. Ariko ubwo busabwa ni bwaje hanze. N'umuryango wawe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe azotega ubwoba n'ipfuno ryo kukwitwa umuvyeyi. Nawe kurabaca intege buri umuntu re video yo yasohotse nibazicike nivyago ndiko ndabaca intege abo ndavyisu ndiko ndabaca intege nibikebuke tureke kuba abantu mengo ego mengo ni mu bukoroni wangu ubukoroni burahera vrema ariko nawe abakobwa gamwe twarakoronijwe n'amahera abakobwa mengo uvuze iPhone 17 urumva babiheze kabisa bwira umukobwa ati ndaguha $1000 $1000 c'amayero akubwira ati ewa nushaka video ya gute nugushaka no mu bwonko ndaza kuharondera ubyo bose wakabe shaba abakobwa turi nukuri abakobwa turisuzuguza vura mu burofa umuhungu nawe aca ronka iyo video akimara kwironka ntabasuye kuguha ya mahera akubwira ati
urasubira unyereke indi video cyangwa ndagushire hanze cyangwa kushira mu bagenzi utama yindi video udakoze iki ndagushakira iki nkeneye cyangwa gutangaza hanze ubusigaye ubikora kugira ngo ntagushire hanze uzobikora kuva ryari none uzobikora gushika ryari nibibazo yes uzokwama uguma wifotora wirungira video iki ni kugira ngo uguma oya turaba ko gatoya twikebuke kandi aba diaspora nibaza yuko ivyo bintu mubigarukiriza kubera ko iki nabonye kuri inosi je maze kubona kuri inosi yego isi razunguruka ose kandi ivyo ukorera ujya mukobwa afise musaza we afise mama wiwe afise famille ivyo ukorera runaka uri kuravyara uri kurubaka impera n'imperuka hari ikintu cyitwa karma irakugarukako yego irakugaruka ko nawe mu busaza cyangwa abantu wavyaruka ukarondoka abana bikazobabako none nawe umwana wawe wamuvyara karande ni karande y'ibicumuro vyanyu y'ibicumuro vyacu canke vyanyu yego none je ni wayisora video y'ujya mukobwa ejo ni wavyara bagusora video y'umwana wawe uzokwishima kweli oya rero ico udashaka ko bagukorera ntugagikorera uwundi yes mu gusoza ikiganiro cacu mwana ko namusanze mu cyumba cyangwa hano heza kabisa yasahi wanje singunda fake oya ariko ni uri muri iyi mino wone wana aco ni uri none hari abandi batsindaro kumukeka hari abandi bantu batsindaro kwisima canke kuba bajyamye kuhema yego hari usumba sumba nabo uri nzu sabindaro gahabwa ahantu hameze ukunya oh my god yahoshe ndaguhindana ndaza nanje kabisa hahana problem ahantu kabisa ni ngwani yes nuyuhe muri rimvye nabaye baririmbye barundi babiri vyihuta nk'ubu nyene uronse amahirwe gukorana nabo vuga ati jewe vraiment fast safari ndashobora gukorana nabo kabisa ndi tayari babiri nibaza kari Fab Love na Big Fizzo vrai wambwiye abo niyumvira reka nzi ngo mvuga abo wiyumvira wewe bavuze abo niyumvira nibaza kari Fab Love na Big Fizzo kubera ki Fab Love Fab Love ari mu rapper nakuze numva kabisa nemera hip hop yiwe kweri no mu mutima ndavyemeza rero kumva nkoranye nawe iteka ibashe ko kweri niteka kweri Big Fizzo nawe Big Fizzo ndibuka ko abenshi abazokurikirana iki kiganiro bari muri team ya Big Fizzo kera barabizi je naragiye muri team ya Big Fizzo sana ari umufana wawe wese kandi no kuri ibi bintu bimushiki edit arabizi na Big Fizzo bimushiki ndiko sindabasabye ko rabuno munsi oya ndacashaka kwirondeza kwanza nje muzomfashirize nanje namaze kubereka ikirenge canje namaze kubereka ko nahantu nashize ukuboko nakora bonda basabye no munsi canke ariko one day nayibasaba vraiment nimuzora je narakoreye team Big Fizzo twatondana amadrapo twanarakoresheje imipira nka tugakora amadrapo abenshi bazoyibora vraiment haraba isho nakunda team Big Fizzo rimwe abantu aba intellectuel sana abaganga abigisha bakuze wangu kuno baduha urugera story drapo muyandike ko team Big Fizzo twaja ari azara costa turamega Big Fizzo hari rasari biri nimamvu rero ko nzi ko nayikoreye sana abana Big Fizzo je niko ndaciyubaka ntakora bonda ndiko ndashaka no munsi muga one day numva ko basi nabaye vraiment nivyakunda ayo mahigwe ndayashaka kandi Big Fizzo nabonye atanga amahigwe cyane ku artiste b'abarundi kazi kandi kino gihe aratanga no ku bakobwa akatanga no ku baririmbyi nabonye na Kernera mu mahigwe akatanga ni vyiza cyane je bigenda bikora impamvu bigaragaza ko ashigikira umuziki ndundi rero turashaka n'abaraperi arakunda rap abarapeze abahe asoro murapeze nubwo yo umucenye batanu sava yes kwa Davis Mohal genda kuri YouTube channel yiwe wandika Davis Mohal official ndirimbo twa ntuvyegereze roho canke ntuvyegereze umutima yadisinze barivye nka Gracias abarapeze akarumo Bifes on the floor ndetse na Fab Love yes nuko uyu ndagushimire cyane thank you so much ico nababwira muje kuri YouTube yanje mukurikira indirimbo yanje mugume muyiye kujya kuri muko nabikora ikino naco novuga ndashaka kujya nabibasavye mukabinkorera muje kuri page yanje basha muyi page yanje yacari hasi mbwa muyiduze rimwe bwo kuyiduza kugira ngo dukane neza murabizi bari barayintwaye ndagirirwa amahirwe yo gusubira kuyironka muje ko muyi ewana ndabakunda sana yes merci beaucoup bose abavikana kuntangusha kumpera asante sana